bazanye droit de tuer donc bakubonye baca bakwica sinzi rero gute umupolisi arafise akubonye uri mu ishamba arashobora kurasa bifite amadrone bifite ibintu byose kwera donc ukatsa ukagira gusa faux mouvement baba bagufise bafise amakamera mu ishamba mu kibiri indani bafise ibintu byose donc bakubuze n'indege zoza kujabuka ya frontiere nyene twarayijabutse bien tugashika Pologne fresh ari ahantu rero nyene twaciye ari donc des dogs des chiens imbwa zikatangura kujwira gukuga directement donc yari camp de police rero twace tubona directement twirutse donc twace tubona directement des drones amadrone yaciye aza nuko baciye batubwira ngo Pologne ntabwo twobahazile cyangwa ibintu by'uko nyene twarafukamye tukabwira nyene kudokora nyene nuko hari ikintu baguma bavuga yuko yaba Pologne cyangwa Lituania ibasubije inyuma Belarus nabo icibasubiza hariya ivyo nivyo byarabashikiye uwe donc bagufasha hariya muri Lituania kubera bafise rancune donc ntibakundana Espagne donc Belarus na Lituania ntibumvikana donc bagufashe baca kugira go back bakagutwara muri Belarus na Belarus naho bagufashe baca bagutwara kanzi muri Lituania bakakwereka n'inzira canga genda kugira umuntu ace mu nzira ave Belarus yinjire muri Pologne bitwara amafaranga angana gute mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndabwira ko jewe nitwa Juste Gaël inyuma kamera mwita umusaza ndakubwira ko turi muri Doki House ndabwira ati making sure ko wamaze kugira subscribe akingera unyereke wamaze gufyonda comment zanyu yabizidukebura n'iziduha ingufu ziraduha ini poem idasanzwe ndabura ko vyamaze komera dufise umutumire n'umurundi yahoraba muri Belarus uno munsi ni waje kutubwira intayi yiwe kwa kundi ahandi mbega ubuzima bw'abarundi baba muri Belarus bimeze gute biriko bigenda gute ko twumva makuru menshi cyane ayo makuru nayahe ariko vyongeye abavyeyi bariko bararungika abana hariya ntitubabuje kubarungika ariko bobo yobabwira iki kukijana na haje kugira ngo umuntu wese avuva ngaha agiye Belarus yitegura kwambuka aja muri Europe agire ivyo agiye yategekanije mu mutwe kandi yavyiteguriye kwa kundi ahandi ndabura ko ndi kumwe na Akimana Saido ndakubwira ko vyamaze komera aha turi ni muri Doki House ndakuramusa Saido yego ndakuramukije nanje Monsieur Gaël nizera kumeze neza ndashimiye kandi yego ton invitation yego vyakugendeye gute vilianzaje ubane hatua ya kutoka hapa Burundi ungie Belarus vyatanguye gute iziri rya mbere ryaje ryari rya Serbia rero iyo ziri rya Serbia nyene ikaza ico gihe nabwo nari mfise amahera yego aciye mvuga basi uko nyene nimba umunsi Imana izobingirira ndonge yindi ziri nyene nzobipima na mimi siku never give up naciye ndondera andi ma recherche nyene nkaronga nk'ipeye nyene bambwira ngo Europe bagenda kwigayo muri Europe nyene yitwa Biélorussie naciye nsanga donc Biélorussie la Pologne l'Allemagne la Lituanie donc hose nyene naciye mbwira ko yuko iyo pays sinoyisiga acha nifanye ma recherche zangu kidogo nione watubwiye bwa mbere warifuza kuja Serbia ako munyuma bura amahera ni washikayo ariko nike kintu cyagutera kuva mu gihugu kunera mva mw'iki gihugu yego uja hanze donc ikintu cyanomye kuko mve mw'iki gihugu nyene ni kubera nanje nabonye abakuru nyene bava mu gihugu nanje nkavuga rindira nanje nikubitire ugwanje nyene ndabe ko byo nakunda nanje
cyangwa bita ama recherche bakambwira nk'iyo pays nyene ya Belarus noronka facilité yo kuronka visa d'étude. Naciye nanje ndondera ama recherche amadokima bansavye nkabigira nyene muri internet nyene nkabirondera, naciye ndonka n'umu agent yobimfasha hariya nyene umwarabu nyene n'umu Thailand nyene aba hariya nyene afise residence ibintu byose. Rero nanje naciye mvuga sawa rindira ndabe nyene mugabo amahera sinza kuyarungika cyangwa gute. Aci rero nikubita ko nyene buke na mere nyene namubwize surprise. Yego. Ndabwira mere ariho akantu nzokubwira nyene au kadili nitakwambiaga, lakini nawe yari surprise nyene hakuwa juu kitu. Mera nsubiria akarindira nyene surprise nyene akambwira iyo surprise ni yagute, nzokubwira. Rero nikakutana baciye banyemerera amashuri. Aho amahera bigenda gute? Uba wakoresha amahera gute? Basaba amahera ngana gute? Amahera ayo bahora basaba nje bwa mbere bansavye ndabatumire, donc fait d'inscription, donc les inscriptions $100. Aciye mvuga $100 ça va, naciye ndondera amahera buke $100. Naciye nanga $100 nyene bambwiye ndamutumire ko, naciye nikasema acha nipime nione kama iko serie, reka ngerageze ndabe kweri ko vyo nakunda. Rero wakati natumana nikasema poa, nta kibazo yacambira ku visa baraza kwigwa ugeze kuri aeroport nyene ya Belarus. Wavuye ngaha mu Burundi ata visa ufise? Ata visa mfise, yari amapapier nyene amapapier d'étude. Kubera nshitse muri Dubai, Dubai niyo bajya barawubaci bakubaza show me your paper, ukabereka bakabona nimba biri vrai upa, baca bagusaba n'amahera ayo ugiye ukarihariya nyene, yari 3500 kugira uve Dubai uje. Oya, donc bagusaba amahera ayo uriha ya school ya langue, kubera nagiye kugira langue nyene. Ayo yarihira uri kuri airport ya Dubai? Oya sindiha. Donc bambwira gusa ndabereke amahera yo mfise no rihariya nyene. Nanje naciye ndabereka yose par cash, naciye ndabereka yose par cash, cyambira sava. Utayafise naho ni ikindi kibazo, boca bakubwira ugasubira cyangwa uko nyene arundi yokabona gusa amahera akakubwira. Bisigura ko utayakwije baca bagusubiza inyuma mu gihugu ivuye. Haro abandi bakugirira nyene bakaraba nimba ari iby'ukuri cyangwa gute, tari iby'ukuri undi yakubwira garuka uzana amahera akanaka ko nyene. Nuko urashitse Dubai urabetse ibipapuro byace bikurikira gute? Muri Dubai naberetse ibyo bipapuro ukunshikira nyene baci bambwira fata inzira nyene genda kunuku aje iwawe tayari twabonye amahera sava akoro, kubera batangura naho gutelefona ari nyene bagatelefona. Bahejeje gutelefona cyababwira uyu munyeshuri muramuzi? Yego turamuzi kunuku sava okay. Aci mfata volley wanje gushika ari nyene. Aho waba ufise ayo mahera y'amarikide mu mufuko? Nari ndafise mu maboko nyene. Ayo mahera wari yashiriye nde? Donc n'amashure nshitse hariya nyene ariho umu agent aza kugutora. Uraza kubitubwira. Uragiye mu ndege vyaciye bikurikira gute? Mu gukurikira ku wanje uva Dubai uja Belarus. Mu gushika donc mon arrivée nashitse bien, nibuka neza nashitse mu c'était à 10 heures comme ça. Hari tariki zinga mwaka wawe? Donc hari 2022 ko muri octobre. Ni washika muri Belarus? 2022 mois d'octobre. Ushitse aeroport? Ashitse muri aeroport bampamagaye kwanza, wewe niwogenda uko nyene kubera sinafise visa, baci bamemereka ahantu no riha visa
yari 130 roubles qui fait 50 dollars 135 roubles qui fait 50 dollars naciye ndiha mugabo sinje narishe umu agent yaraje akambwira poa rindira mugabo yaje atevye namurindiye nk'amasaha yaje ju 10h si demain donc bukeye wamaze umunsi wose kuri aeroport we kuri aeroport ndindiye nyene umu agent nanje nari nibaza ko donc n'umutima nari navuze wihebuye nihebuye nyene mvuga ibintu ni gute none noza gute bavuga ngo ni buraya tugire ibintu byose ku mwanya nangura kwidoga nyene nkavuga ibi bintu cyangwa bambeshe gute mugabo nifitiye amahera byanse canigarukira mugabo yaciye aza akanerefona kubera aho raza abapolisi benshi bakambaza show me your passport show me your passport nkabereka byose bikaba ku murongo rero aja ashitse yacanwara akambwira azana amahera yose agakona turi kumwe nkamwereka akambwira ok sava yaciye atwara byaturamire yose yatwaye nanje nari mfise nka argent de poche nogenda mu gihugu cyo mu Buraya udafise nawe argent de poche uko nyene yaciye ngenda na 2000 dollars ziwanje nyene abwira even ko na argent de poche sava ugushika hariya rero iyo visa bari guhaye visa y'umwanya ungana gute donc visa iyo bamaye yari visa ya une semaine niyo umuntu ashitse baca baronka ouais donc ya une semaine uko bagwaye ya une semaine ku ishure rero baca bagusaba ya nani utanguye amashuri baca bagusaba ya passport yawe ukigenda muri immigration igiye muri immigration baca bakubwira umunsi uzoza kwitora donc uyo munsi nyene bazoca bagukubitira visa ya inani donc babikugiriye rero ngaho uzoba uri free ibintu byose uzogira uri fresh kweri uri ngaho uravuye ngaho urarose visa y'une semaine vyakurikiye gute wagiye muri campus ubuzima bwabandanije gute mwe n'uwo mwaja mbega uwo mwaja yari umurundi merci cyane uyo mwaja nyari umurundi oya yari umu Thailandais nkuko nabivuze yari umwaje umuzungu nyene donc kuko yahora bimfasha naciye ngenda ahantu bita hostel ni kuvuga donc ni nka auberge ziwabo nyene ushikira nka bavuga gute internat naciye nshikira hariya nyene mugabo ibintu byose birahari donc cuisine ibintu byose bitanda ibintu byose niyo yaciye anzana niyo yandihiriye iyo berge nyene sinzi mu bisanzwe byo usanga yarishe mu yajya amahera nyene iwanje nyene yambwiye arishi umwanya ungana uku nuku tugiye umwanya wangana gute uyo mwanya yandiriye umwanya donc 6 mois izindi mois nzo kwimenya donc mejeje kumuha amahera iwanje donc yaciambwira akambrezana ninga kubera sinashikiye Minsk na donc novuga ni capitale nini cyane ya Belarus ouais je naciye nshikira ahantu bitwa Grodno donc muri Grodno nabonye live ni nkuko novuga ni za ruguru nyene Grodno niyo nashikiye akanyereka amashure akanyereka byose donc presentation naciye ngenda ku ishure lenzi nyene akampresana ku ishure nyene ico gihe wewe wari ufise intumbero yo kuja muri Europe gutonda ku ishure vyari bivuze iki okay kuvuga mu gutonda ku ishure sinahoranja cyane kubera ninzime nyene donc yari sudepase nanjewe nyene langue yari un peu difficile nanje ukandika abona ni ibintu nyene
bidasanzwe mugabo nishaka giwanje navuze ngo atakama nibigumu naho bigoye ndavyiga uko nyene kubera ni ibintu nahora mbona bomenga ni ibintu ugacapa nyene uko bandika uko bandika ugacapa akubwira ibintu donc gusa bonjour nafashe igihe kinini cyane kubera nze ndayivuga cyane iyi mugabo ibindi byose nagenda ndiyadapta buke buke nyene milieu climat sawa nuko uri ngaho kwishuri utatonze wacu ukora iki mwiyo minsi kwishuri ngi par exemple ngiye cyangwa singende donc nahora nguma muhira kwanza kubera menyere milieu nkabaza kubera twahora tubana n'abakamerune Nigeria Nigerian abantu benshi cyane ubwoko bwinshi cyane abakongomani nabo bose baraca mu gyazira niyo bahora bari abakongomani donc tribu yose rero nanje kubera nashaka nyene numve sinoza nyene mu buraya nkavuga ngo ngume nicara objectif yiwanje yari kuvuga nje mu buraya ngire objectif ikintu canumye ko gukora ibyo kwiga nzokubita kwanza uko nyene mugabo objectif yari kugenda kwanza nkore bisigaye uzokwiga ufise amafaranga biriko biza kwindi mpuwe midasanzwe nuko ndabizi yuko intumbero yawe kutari kugarukira hajya byari intumbero yo kugira ngo ubandanye mbega hari abarundi imbere yo kubandanya mwahuriyeyo yego hari abarundi twahuriyeyo mu guhura nabo barundi nyene nasanze bafise objectif nyene yo kujabuka kubera rero abo batanguye imbere yiwanje nasanze ariya bambwira mzee uno uzojabuka ahabwira kujabuka hehe donc byari nyene by'ibintu nyene nkabona biri louche un peu akambwira baba je ndajabutse nambwira sava mugabo byari amahera navyo kujabuka yari amahera donc abantu bahora babajabura barabarabu nyene naho tumvikana n'inzimi nyene byaruko nyene ama translate ukavuga naho ama translate mugabo kujabuka araho abikuze byarakunze kubera nje nagiye nevye nyene byo guteba nyene sinagiye no muri za 2019 za 2019 barajabuka iryanzira yari imeze neza ariho abakongomani nasanze ariya bambwira ko yuko ariho abandi bahora bagenda nza Pologne nyene bakagenda bashitse kuri boda bakabugurira umuryango bagaca bagenda nyene niyo nanje ni ikintu canangaje nyene rero haciye aba iyi ntambara nyene ya Ukraine niki niyo yatumye espace Schengen yose na donc Lituanie Pologne hehe bakagira donc look bagufasha kakubwira go back nyene ibintu byuko kwera ariko ubwa mbere inzira ari hari abantu bararengana bose abantu bahora bararengana nyene naro abandi bagiye nyene bikabananira kubera n'abagore warabifitiye abana ukumva nje ndagiye kuno benshi barahari bajabuka mugabo ubu sinokubesha sinzi kweri cyane ubu mbona biragorana ariko mba nkeneye kumenya abo bajabukana n'abarabu ako warundi muba muri hamwe mbega muri ko muritegura kujabuka birashika mukaganira canke mukabaza bariyo ingene biba bimeze gute hariya okay donc mushaka kujabuka kubera nanje naratante sinoshaka ndabishire hehe nanje narigeze mvuga rindira basi nanje ngerageze kubera umugore afise umwana akagenda ntanoguma nkuriki kubera objectif wanje avuga bikunze
nkagenda nko muri Pologne cyangwa France ahantu tukumvikana indimi ngaha muri Belarus novuga ikirusiya ibyo nakunda. Nuko bigenda guterere kugira mujabuke mugenda mwijoro mugenda ku murango muca he mu kugira tujabuke donc nuko ngene tubipanga tukiorganiza nyene no mu mapere nyene uwo mapere akababwira ngo gira groupe yiwanyu abantu nka 5 kubera umuduga woza kubatora akakubwira ni taxi yoza ikatora abantu nka 5 bane nyuma umwe imbere bikabuko nyene mukiorganiza rero cyangwa akababwira amasaha meza akababwira amasaha meza ni nkuko yo bivuga mw'ijoro cyangwa mukajabuka 21h uko cyangwa 22h uko izuba rigiye mugabo kubera hari izuba yahora donc itakara nka 21h uko cyangwa 20h uko. Nuko biraje mbega ubwo bamujabuke ntabwo bamugira imbere yo kwinjira muri iyo taxi. Ubwoba ntabwo hari donc ntabwo umuntu yogira kubera mu mutwe wiwe yishira gusa objectif shike kuri objectif wanje ngiyeko. Rero usanze nawe ukagenda mu maboko mabi ugasanga winjiye nyene mu mitego ugasanga nyene n'abapolisi nyene baba bigize nk'abashoferi nyene mugafatwa babafashe cyangwa kubita go back mu gihugu ca Pologne. Nuko muri rwanda bitubwira ariko bankene tugaruke gatoya nari ngene kumenya muravuye hajya kuri Côte d'Ivoire babugurira vyoroshe imbere ko mwinjira muri Pologne mbeko bavuga ko ariho zone tampo ngo ahantu baca mu ishamba iryo shamba warabishitsemo. Ishamba donc ishamba niyo nzira ya twese ya bose donc nta muntu n'umwe yo kubwira ngo aca mu biyaga cyangwa gute akakubwira ngo inzira ni iyi mwofata bus cyangwa train cyangwa gute cyangwa bateau ya donc inzira niyo nyene taxi zikabaha point zo kuduga taxi mugaca mugenda ari ahantu ziba point zikababwira ngo let's go kubera n'abazungu nyene abo bazungu n'amataxi wabo yagera kure nyene donc yashitse aho hantu zigaca zibabwira rero fata rero inzira ziwanyu nimba gufise umumapere umuntu azi nyene nka map nanje bakambwira urazi gukoresha map tora map telefone dutware rero natwebwe tukakurikira ya maps ujya mu gidera ariko araduha tukayiraba nyene ni telefone tukakurikira iryo shamba nyene mu shamba nyene. Udafise map niwo va Bielorussie uca mu ishamba ngo ushike Pologne. Nivyo kunda kubera ibintu byose tubikoresha mu map n'imiduga yo hariya ni map nyene. Umva ni shamba rinini cyane. Ni shamba rinini cyane, shamba rinini cyane gose. Nta bikoko muhurira mu iryo shamba. Ibikoko sinokubwira ngo nabibonye muri kubera Pologne na Belarus donc ni kuvuga bagushize gusa hariya nyene point wawe kubera ugere muri point ya donc boda ya Pologne Singapore cyane ushitse hariya point finale wawe rero niyo mucamugurura rero connection diwanyu kubera nugenda na carte SIM ngo Belarus gute ya ugenda na roaming ni carte SIM ikora donc espace Schengen cyangwa hehe ibyo byo kukakomirika n'umutaximan nyene akakubwira ngahantu hameze ukunuku wapi ukunuku niwe agaca guha kwenzose. Hari amakuru twarose yuko muri irya shamba wiyenze ukaza telefone igipolisi ca Pologne cyo kwikuropera ayo makuru yo bari
donc iri mwijoro ibaye mwijoro donc kubera bahora bafite amadrone nyene bifite amadrone abapolisi bahari bifite amadrone bifite ibintu byose kwera donc ukatsa ukagira gusa faux mouvement baba bagufise bafise amakamera mwishamba mu kibiri ndani bafise ibintu byose donc bakubuze n'indege zoza kubera ubu numva byabaye nyene biragoye kubera ari umujama yambwiye ngo muri Pologne ubu bazanye droit de tuer donc bakubonye baca bakwica sinzi rero gute umupolisi arafise akubonye uri mu ishamba arashobora kurasa donc uko navyumvise nyene ambwira mugabo nivyo nanje naciye ndabiraba muri Google nagize recherche kubera nkunda kugira nanje ama recherche nkabura ari ivyo cyangwa gute nabonye nivyo nuko mbengere kumenya mu mwanya muca mu iryo shamba bitwara igihe kiringo kingana gute mbega muraronka ivyo gufungura ibyo gufungura ni mwebwe nyene mwipanga donc ni mwebwe nyene mwipanga mukagenda n'ibegi irimo mufise ibyo kurya ni nk'irya nyene ya servi nyene mukagenda n'ibyo kurya ibintu byose binyobwa donc n'amazi nyene ama energie kubera ari igihe muruha mukaryama nuko aba ari ibintu bikomeye cyane nuko ijya nzira kugira umuntu ace mu ijya nzira ave Belarus yinjire muri Pologne bitwara amafaranga angana gute kugira winjire uve muri Belarus Pologne ora badusaba 1500 dollars ya taxi canke yo mu mapere donc iyo mu mapere nyene niyo cha communica nabo ba taximen donc akakubwira ufashe taxi yo kuva muri Belarus ahantu nje naho ramba jorno nyene ni mande nyene na Belarus ni mande nyene na Pologne nafata taxi akakubwira taxi ukayiriha nka 200 dollars uko achakubwira 1300 dollars uzoca ubyima taxi iwanyu ije kubatora hari kabajana muri appartement ya nyene Lativia bayita Lativia aho rero abasigaye iki ngaho aho hantu donc aho hantu nahantu amapartement nyene bakubwira watanze yajya amahera akakubwira kurarira amahera cyangwa utafise akakubwira telefone umuntu wasize muri Belarus cyangwa hehe atume amahera kubera tukureke atari uko cuguma ngaho nyene ugenda uri hamake ya nyene mushitse ngaho nyene muri Pologne Lativia ni capitale yari nyene muri Pologne cha Belarus muri Pologne yego donc mushitse hariya muri Lativia aro abanzi baca bikubita nje noguma ngaha cyangwa nkabandanya Allemagne France ariko mbangene kumenya imbere yo gushika Lativia umapere arabashikana akabajabukana boda akabajabukana urubibe frontier donc umumapere abari kure ni nkuko tukavugana nje na wewe nkakubwira chemin tora imapu ngagwa ama point yose nyene jusque destination ya taxi ukaza ushitse kuri iyo destination ya taxi batoye niyo izi ahantu iza kubatwara ibashikanye kibabwira nyene mugume kwanza ngaha ufise amahera wanyu ushaka kuguma ngaha cyangwa gute umutaxi ujye wa mushoferi nyene atafata amahera ayo mahera nyene agakura nimba ari 100 euro agakurira train cyangwa gute akabona imisi atari control ubacugene umva ayo taxi bayagushikanye waba bamaze gushika muri Pologne ubu donc espace ushitse gusa muri capitale mugabo bagufatiye utarava ya espace ya Pologne ngiza ruguru zone tampo ouais polisi iramukubita go back niyo bita go back gacigutwara ikakubwira asubira kandi muri Belarus yego wewe waraciye muri irya shamba vyageze gutegura gukubitwe go back
usubizwe inyuma? kubera nje donc je twagiye sinagiye nyene nitegura fresh n'umuntu nyene yambwiye mzee ituru n'umukongomani yambwiye muri Lingala nyene namubwira kinyongeleshe français twende tukapime chance nasema pime chance yaje mugabo mura ndavyumva ni kugenda mu ishamba twobigenza gute akambira nyene nkamubwira ubu mfise amahera sawa na kibazo naciye telefona mere namubwira mere na kimwe gihari acha mimi ni jaribu mere achambira sawa mana gende na wewe kweli ngiye nanje surprise na kibazo mana gusa ije nawe imbere ndabona cengenda niyo mujama tugiye donc twashaka kujabuka ya frontiere nyene twarayijabutse bien tugashika Pologne fresh ari ahantu rero nyene twaciye ari ama donc des dogs des chiens imbwa zikatangura kujwira baciye gukuga directement donc yari camp de police rero twaciye tubona directement twirutse donc twaciye tubona directement des drones amadrone yaciye aza nuko baciye batubwira ngo Pologne ntabwo twobazile cyangwa ibintu byuko nyene twarafukamye tukabwira nyene dushaka azile uko nyene baravyanse nuko baragusubije inyuma muri Pologne mu mutima wawe ndazi hari ko hameze ariko tugaruke gato vyagarukiye ngaho wabandangirije donc mugiye badufashe muri Pologne donc twace twicara nyene tukaganirana niyo mujama nyene mu Kongomani twari dufise nawe donc yacambwira warindi nzira ya Lettonie naci ndambwira sava mugabo twumve ko byoba biri different na Pologne cyangwa gute hariya tworengana donc directement cyangwa gute kaba gute kubera winje gusa muri Lettonie ni nkuko winje gusa na Pologne rero Lettonie twace turondera nka une semaine cyangwa une semaine une semaine twace twitegura tukabwira ndera dutante nonga ya Lettonie mu gutanta ya Lettonie twafashe neza urugendo rwabaye neza cyane mugabo twatembeye cyane gose ubwa mbere nanje narushe namubwira umugenzi mze ndarushe n'ukuri ndarushe gushika ngaho twashitse mwizo point zose baduhaye kubera zari point sinozibagira zari point 14 point mu gushika mwizo 14 point ntamubwiye mze nacuka ndarushe cyane gose naracambira nanje ndarushe mugabo objectif igume iri kujya nyene okay twarindiye twatanze point ya taxi mene yaciye atubwira sawa nta kibazo ndiko ndaza mukuza naho esprit nyene iri kwiranyinjiramo uyo mu taximan ariko aratubwira ngo yuko ndaje dans 5 minutes 5 minutes zageze arikasema man les blancs font les choses avec les heures mec mais je sais pas c'est comment mujama chambira nanje sindi wenda bitahura kubera twari abantu nka 12 mugabo twahora twumvikana niyo mujama taximan yacababwira ariyo bisi iri hariya bisi ya bleu ndabatumye bisi ya bleu ije kubatora abibona ibintu biri un peu bizarre nkamubwira mec est-ce que tu vois c'est ni ibintu biri un peu bien cyangwa clair Chembira werindira gusishike uko nyene turaza kubibona twabonye ahantu bisi iri ni mwibarabara
rero imiduga iriko irarengana naci ndabwira no c'est pas le vrai bus, peut-être c'est une piège. Donc bose bakabwira oya ni bus nubona yaturungikiye muri telefone, nababwira rindira turindire ayandi masaha atubwire let's go cyangwa kubite klaxon nitufe gusa kugenda baca badufata si bisi. Donc yari piège n'abapolisi nyene bafashe wa mushoferi kumufata kubera rero amabisi bahora babona baca bavuga iyi ni bisi zigiye gutora aba immigrant. Rero baca bafata uyo mushoferi ni telefone yiwe conversation tugiye turiko turabanzikira nyene tukabaha point iwacu nabo bakababwira saba webwe muturindire ngaho nyene nta kibazo. Mutima wiwanje cemvuga uno munsi sinashaka gusa ndababwira abagenzi biwanje mugabo navyishizemo nje mu mutima turaza gufatwa. Ni ibintu sinabonye biri clair nyene mwijoro atubwira kandi ibisi yindi iraje. Shimbora ni ibintu nyene naci ndambwira mzee nuko iraje mugabo turafatwa. Oh ne dis pas ça mec. Oya akweri bisi yaciza mwijoro nyene kumbe yari abapolisi baje bambaye amamaski ikaza ikatubwira point iwanyu ni nyene ibarabara batubwiye mu yindi point ibarabara ifise goudron ifise ishamba. Naci ndambwira sava ba nyene nta kibazo turabe nyene itumbiro z'iwacu nyene twinjire mu bisi nyene n'ingoga abapolisi bakahagarara amatara donc isinyale zose bahora bagira nyene bakadukubitira klaxon. Klaxon niyo yacinkora kandi mu mutima turiko turagenda nko mw'ishamba umudugu wakubita klaxon ubona ibindi bintu yari kwatsa gusa amatara yari kumera neza. Twinjiye mw'iyo bisi nyene inyuma bakatubwira amahera ari hehe badusavye ngo tubaye 1000 par chacun. Ndabwira wapi ibintu bashaka batwescroka abantu bakaza n'amamaski kubera yari abashoferi babiri bakaza n'amamaski. Ndabona ni ibintu biri flow navuze njewe amahera natuye 500 nabahaye kubera nyene muzane gusa amahera n'ingoga cyangwa tubasige nga abandi batanze 1000 abandi batanze 1500 abandi zose bacanze babishira mu mifuko kubishira nyene twace tugenda hageze ahantu donc batubwiye nitubone no hejuru donc nitubone n'inzira. Jewe nagumye nicara ndaba nyene curiosité nyene nabwira abantu ngo tutwara gutata nabwo tubona n'inzira. Rero dans quelques secondes nyine binje gusa mu yindi barabara bace bigirisha police kumbe yari umuduga wari impande gusa w'igipolisi yaciye yatsa amafari iwabo ya danger bace badufatira ngaho nyine. Pole sana. Watubwiye ko ari point 14 muva muri Belarusi mwinjira muri Lithuania. Izo point 14 zabatwaye igihe kingana gute kugira muzishikire? OK, iyo point donc ni point yari ndende cyane. Donc twashitse muri Lettonie, c'était à 22 heures comme ça. Twashitse donc 23 heures. Turiko turatembera table. Mwagiye umunsi wose tukubita. Ni kubera twagiye turabahungu gusa. Muri mwishamba. Turi mwishamba. Twari kugenda n'abakobwa, twari kuhagira n'imisi ibiri. Nta bikoko mwatinya cyane ntavyo mwahura nazo. Donc ari bikoko nje naho urambona nkababwira ibikoko kubera ni bikoko nanje ni bwa mbere ndabibona nyene. Apana malut cyangwa lion twabona gusa
ibikoko nyene mugabo bidusumba natwebwe uburebure naho bikiruka mugabo n'inzoka zirahari bose malchance nyene yo kudokora nyene nuko hari ikintu baguma bavuga yuko yaba Pologne cyangwa Lituania ibasubije inyuma Belarus nabo icibasubiza hariya ivyo nivyo byarabashiki ouais donc bagufasha hariya muri Lituania kubera bafise rancune donc ntibakundana Espagne donc Belarus na Lituania ntibumvikana donc bagufashe baca kugira go back bakagutwara muri Belarus na Belarus naho bagufashe baca bagutwara kandi muri Lituania bakakwereka n'inzira canga genda donc baca bakugira go back twagize imisi donc twagize 10 jours tugira go back cyagenze gutubwira garuke mu Burundi ndogi wayifatiye he vyagenze gute donc kugira shige mu Burundi twarondeye yindi kwanza kubera turonka inzira yo gusubira muri Belarus twaci dusaba abantu bazi nyene maps yo gusubira hatari aba garde benshi twinjire muri Belarus twashitse bien mu gushika aho hose byo batwara amahera kandi taxi za retour taxi za retour nabwo twazirisha nabwo yumvise nawe donc pitié de nous acabwira uke amahera donc naza kuyari hanje nyene basi mwebwe mushike kwanza fresh mwebwe mushike kwanza bien kora twashitse abandi ukabona amaguru yavimbye abandi amaguru yavimbye abandi umutwe donc byaro ushitse Belarus wacu ufata ingingo yo gufata indege donc danshitse Belarus shitse muri Belarus ntaciye mvugana na mere nyene nkamubwira kubera nta kazi kariho muri Belarus nta kazi kariho wapi sinakubesha nta kazi kari kubera yari kuba akazi kariho nazijya nke ukaronka avantage ni nini cyane iwacu mugabo no nagiye nje no gutanta ibintu by'umupira nyene nabona bashaka kunsaba ibintu byinshi nyene narondera test nazigira mugabo nabona bafise ibintu by'u racisme macakubiri afatiye ku rukoba nuko tubodise n'abasozera wowe waragarutse umaze igihe uri ngaha mu Burundi umuntu ari hari yabona ko vyase nk'uko umuhanura iki bamaze kumwita go back menshi umuntu ari hariya yego donc umuntu ari hariya donc ça dépend n'umufuko wiwe kubera hariya nitwahora tuvuga ngo ufise akazi cangwe ukajya ku mahera y'ukorera cyangwa amashuri donc ushitse ni wenyine avec ton argent de poche wawe nyene ibintu kweri mu kurya donc birazimbutse c'est pas cher nyene urarya nuko nyene life imeze bien na mataxi na biki donc il fresh kweri pays sino kuidogako ako umuhano yiki kuri kwa n'inzingorane asubira inyuma canke abandanye sinomubwira nabi ngo aca asubira inyuma cyangwa gute ça dépend n'ibyo agiyemo hariho abashaka kugenda gusa kwiga bige agaca asubira babandi bibaza ko yuko ngo Belarus ni ngaha na Pologne ni ngaha donc that easy facile guca cyangwa gute so mugabo utafise na bavuga gute ngo ubushobozi nyene je no mugose akasubira akaraba nyene kwera life iyo mbanga nyene mu Burundi sinovuga imeze nabi oya ndashima Imana nyene ndashima Imana kweri nuko ndagushimire cyane nizere ko n'ikindi gihe nitwaguhamagara uzotwitaba pas de problème yego ama vuba cyane ngira turabe kuri terrain ingene ukina
turabusira abantu bari Bielorusi ariko baca Lituania n'ahandi abarundi bafite imigambi yo kujayo haba kwiga canke kubandanyirizamo Imana ibahezagire cyane iki kiganiro gihari kugira ngo kikubuze kugenda icyo kugira kiguteguze wowe ushikeyo uzingene ibintu bimeze witeguye mentalement mu mutwe bipanze neza nuko kuri mukora juste gale que vous Vero camera mwita umusaza ndabwira ati bye bye chance la vista ula ushilo mushilo ushila none